for me. For me. Ishirahamwe Itracom Holding ryarakiriye kuri uyu wa kane igenekerezo rya 21 Munyonyo umwaka wa 2024 umugwi w'abashitsi baje bava mu gihugu ca Pologne. Abo bashitsi bakaba bari mu ndongozi z'amashirahamwe y'abagwizatunga bo muri ico gihugu igitwa i4Life hamwe n'ikigo c'ubudandaji Chambre de Commerce co mu gice ca Buraya yo hagati. Abo bashitsi batanguriye urugendo rwabo ku cicaro gikuru c'ishirahamwe Itracom Holding imbere yo kubandaniriza mu mashirahamwe arikomokako ariyo Inkinzo, BCAB, Itracom, Itrapac na Fomi. For me. For me. Muri Itracom Holding abo bashitsi bakiriwe n'umuyobozi mukuru General Major de Police Kabura Laurent ari kumwe n'abandi barongoye ibisata bitandukanye vya Itracom Holding. Inyuma yo kubaha ikaze yarabaciriye ku mayange ibirangurwa n'iryo shirahamwe ahanini bigizwe no kugenzura ingene amashami rikomoka ko akora ayakeneye kuvuka hamwe n'ivyo akeneye kugira akora atera imbere. Mu bisanzwe Itracom Holding niyo iraba yongera igafasha ayandi ma filiale kiretse gufasha turagira des innovations ari ku mettre en place de nouveaux projets. Uwararongoye abo bashitsi Powell Tila yamenyesheje ko amashirahamwe baje baserukira arayakorera hanini mu gisata c'uburimyi, ubworozi n'ubudandaji. Amenyesha kandi ko ukuvuka kwa mashirahamwe barongoye kwavuye ku kuntu mu myaka irenga 30 iheze igihugu ca Pologne cari gikenye. Ukuva muri ubwo bukene ngo vyasavye ko baja hamwe bagashinga amashirahamwe y'uburimyi n'ubworozi ayavuye atera imbere agateza imbere n'igihugu ca Pologne. Powell Tila avuga ko baje kurondera kunga ubucuti na Itracom Holding kugira baze barahanahana ubumenyi buhagaze ahanini ku buhinga mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi hamwe no guhanahana ingurane. Abo bashitsi bari bagendeye ishirahamwe Itracom Holding baciye babandaniriza urugendo mu mashami akukira iryo shirahamwe. Batanguriye kuri Inkinzo Assurance Générale, ishirahamwe ryo kuvuzanya no gutegekaniriza kazoza abakozi. Umuyobozi mukuru waryo Filemon Itangigomba yamenyesheje ko iryo shirahamwe mu kiringo c'imyaka mike rimaze rinezezwa n'ukuntu ritunganiriza bene gihugu. Abo bashitsi bakaba barahimbawe n'intambwe Inkinzo Assurance Générale imaze gutera. Bati naho badakorera mu gisata cyo gutegekaniriza kazoza abakozi bashobora kubaronderera abo bokorana muri Pologne kugira bafashanye gutera imbere mu byo bakora. Bakiri muri ico kibanza nyene abo bashitsi barakiriwe n'urongoye ibijanye no kuvuzanya Toyi Emelancienne. Bavuye aho baciye baja ku cicaro gikuru c'Ibanki y'Abarimyi BCAB. Bakiriwe n'umuyobozi mukuru w'iyo banki Pasteur Rukundo aho yaboneyeho kubereka iciyo banki iri kwirafasha abarimyi bo mu Burundi bayitura. Aho hakaba harimwo ukubaronsa ingurane zibafasha kurangura imigambi y'uburimyi kugira biteze imbere. Mu kiringo c'imyaka nkine gusa iyo banki ngo ikaba iza mu mwanya wa 6 w'amabanki atunganiriza neza bene gihugu mu Burundi. Abo bashitsi barakeje indongozi z'iyo banki hanyuma bemera ko Chambre de Commerce imwe mu mashirahamwe barongoye bashobora gufasha mu byo kugurana amafaranga BCAB ku nyungu itavuna kugira irushirize gutunganiriza benshi gusumba. Urugendo rwabandanirije ku cicaro gikuru ca Itracom imfura mu mashirahamwe ya Itracom Holding. Iryo shirahamwe rikaba rijejwe ibijanye no kunguruza ibintu n'abantu. Icegera c'umuyobozi mukuru wa Itracom Nikuze Thierry Willy ari nawe yakiriye abo bashitsi mu kibanza c'umuyobozi mukuru yari yafatiriwe yamenyesheje ici iryo shirahamwe rijejwe akanavuga ko riri mu mashirahamwe ya mbere atanga amakori neza mu Burundi.
uno munsi rero novuga nti urugezo tugeze ko dukoresha imodoka zishika zirenga 400. Izo rero nizo sanzwe dukoresha mu bikorwa byo kuzana umwavu tukuye hanze tuzanira muri fomi kugira ngo bashobore kuwuhingura. Rero novuga nti iri shirahamwe rya Itracom ni ishirahamwe rikomeye cyane kuko niryo rya mbere muri kino gihugu cacu c'u Burundi uravye mu bijanye na transport international canke transport local. Rero kugira ngo ivyo bikorwa byose bitworohere iyo umaze gufisa imiduga ingana gutyo uca wumva yuko biba ngombwa ko utegura ingene iyo miduga yawe uyibungabunga. Twaciye dushiraho rero garage yacu, garage Itracom. Iyo garage irimwo ibikoresho novuga bigezweho, turafise amascanner kugira ngo adufashe kugira ama diagnostic ibiba vyononekaye ku modoka, turafise ama logiciel dusanzwe dukoreramo kugira ngo imiduga yacu tumenye ingene yinjiye n'isohotse n'ibibazo ifise bitworohere kuyirepara. Uwaserukiye abo bashitsi yarakeje Itracom banamenyesha ko ivyo kunguruza abantu n'ibintu ari karahara mu ruganda ntibacure kugira igisata c'uburimyi kigende neza. Yabemereye ko ashobora guhuza Itracom n'amashirahamwe muri Pologne kugira barahura ubumenyi mu bijanye no gutunganya mu buhinga bwa none igisata co kunguruza ibintu mu bijanye n'uburimyi kugira Itracom irushirize gutera imbere. Abo bashitsi bahavuye bashika ahakorera Itrapack, ishirahamwe rihingura ibitekezo bibora emballage biodegradable mu ntumbero yo gukingira ibidukikije. Bakaba baragendeye iryo hinguriro bari kumwe n'indongozi zaryo, aho biboneye ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu guhingura ibitekezo bikoreshwa n'amashirahamwe atandukanye ahingura ibintu mu Burundi, udasize inyuma n'uruganda rw'ifumbire y'ikirundi vanze n'ikizungu fomi. Abo bashitsi bakaba baranezerejwe kubona ivyo Itrapack ikoresha mu guhingura atana kimwe bata, ahubwo vyegeranywa kugira bihingurwemwo ibindi. Ivyo akaba ari byo n'amashirahamwe ateye imbere Burayi bakora nk'uko vyemejwe na Powell Tiller. Abo bashitsi bahavuye basozera urugendo rwabo ahari uruganda ruhingura ifumbire y'ikirundi ivanze n'ikizungu fomi. Indongozi z'ugo ruganda zari ziteguriye kwakira abo bashitsi babagwiza tunga bo mu gihugu ca Pologne. Bamaze gushika ku cicaro gikuru ca fomi bakiriwe n'umuyobozi mukuru Ntirampeba Simon. Abo bashitsi bamaze guhabwa ikaze, umuyobozi mukuru yarabasiguriye muri make ibirangurwa n'uruganda fomi, aho mbere yaberetse ireresi isigura neza ibikorwa vya fomi. Abashitsi bamaze kuyigendera kubera ivyo imaze kurangura vyamenyekanye mu Burundi no mu bihugu vyo mu karere. Abo bashitsi barakurikiye bitonze imbere yo kugendera uruganda nyezina mu bisata bitandukanye. Uwaserukiye abo bashitsi Powell Tiller yarakeje uruganda fomi ku ruhara ntangere ifise mu buzima bw'igihugu muri rusangi n'ubw'abarimyi mu buryo bwiharije. Mu vyo yashikirije yavuze ko aravye ingene muri Pologne ibintu bitunganijwe mu bijanye no guhingura umwavu. Yavuze ko Pologne ifise ivyankenerwa mu bikoresho vy'ibanze, ivyo bita matière première zikwiye ku buryo bashobora kuzironsa fomi biciye mu masezerano n'ubushuti bifuza kunga n'uruganda fomi, harimwo no kuyironsa ivyankenerwa nka ure na DAP. Akavuga ko babona ko hari uburyo butandukanye bwo kuzana imitahe yabo muri Afrika kugira bateze imbere igisata c'ubudandaji. Our company, i4Life company from Poland and Central European Chamber of Commerce amashirahamwe yacu i4Life n'ikigo c'ubudandaji ku mugabane wa Buraya yo hagati afise amahirwe menshi yo gukorera mu gisata c'ubudandaji muri Afrika. Aha twovuga n'imigambi y'uburimyi cane hamwe n'ivy'ubutunzi. Twebwe turiteguriye guhuza ayo mashirahamwe n'ishirahamwe Itracom Holding mu gutegura neza imigambi twokorera hamwe mu gisata c'uburimyi. Iwacu mu gihugu ca Pologne mu myaka iheze twari dufise ubukene bw'ifumbire yo gutabira imirima, ariko ubu iyo ntambamye ntayo tugifise. Ifumbire turayifise ikwiye, mbere dushobora no gusagurira kw'abandi duhereye no kuri ire twabonye ko ngaha mu ruganda rwanyu muyikeneye. Ico rero turashobora kugikorera ko tukayibaronsa mu gihe tuzoba twabiteguye neza tukavugana na Itracom Holding. Niryo rya mbere tuje ngaha mu Burundi kandi twizera ko atari n'irya nyuma. Uburundi n'igihugu twatangariye cane, igihugu ciza. Icadukoze ko cane n'ukuntu abarundi bakirana igishika, vyadukoze ku mutima cane. Iciyongeye ko twagendeye ishirahamwe ryanyu
twashimishijwe cyane n'ingene mufata neza abakozi kandi mugakingira ibidukikije. Twabonye kandi ko igihugu canyu gifise ibintu kama gusumba ibindi bihugu twabonye. Other sides of Burundi, not only the capital city. Uburundi bubandanya buhurumbirwa n'amakungu kubera ivyiza bibutatse. Muri ivyo twovuga imico n'akaranga vyiza biranga abarundi. Harimwo kandi n'ibikorwa mvabwenge vy'abarundi udasize inyuma igikorwa co guhingura intabire y'ikirundi vanze n'ikizungu fomi yatumye abarimyi biruhutsa kuko ituma baronka umwimbu mwiza kandi mwinshi ikanakingira isi ndimwa n'ibidukikije. Imana ihezagira Uburundi n'abarundi. Fomi.